Warubizi. Shalom shalom bakunzi ba Warubizi, turasubiye kubakirana ikaze mu kiganiro cacu ca Warubizi mutegurwa n'ishengero rya CLC mukagishikirizwa na Jewe Sandrine Uwimana. Nukuri twari tubakumbuye murabizi, nta misi heze twari kumwe mu ndwi ishize, ariko n'ubu twumva tubafitiye igishika cyane. Turabanezerewe cyane, kaze tubane mu kiganiro. Dusubiye kubibutsa amasaha n'iminsi duteranira ko dukoranira amateraniro yacu. Turahura kuwa Mungu isaha 4:30 gushikana isaha 1 z'umurango. Kuwa gatanu naho turahura isaha 2 z'umugoroba tugashikana isaha 5 z'ijoro. Nukuri tugira ibihe vyiza, namwe murabizi kandi ndazi ko mudukurikirana. Nukuri kaze abataranabikora nabo babikore muri iyo misi tubane, abashoboye kuhashika karibu. Nukuri tugira ibihe vyiza. Rero uyu munsi ndi kumwe n'umutumire wanje, ndabateye inyota. Ngiye kubabwira umutumire wariwe. Ni inshuti yanje, ni umukorege wanje, turakorana, ni umukozi w'Imana. Nukuri afise ubutunzi budasanzwe muri we. Iyo turi mu kazi turacishamo tukaganira, iyo turonsa akanya tukaganira ivy'Imana, tukaganira ibintu bitandukanye byubaka umubiri wa Kristo. Rero byabaye ngombwa ko uyu munsi aza kudusangiza, aza kutugaburira ku kintu cyo kwizera. Numvise ikintu cyo kwizera hari ukuntu cyamukoreye kandi hari ukuntu agisigura, numva ndafashijwe. Rero sinashimye kwisangiza uwo munezero jenyene, nashimye ko abadukurikirana abakunzi ba Warubizi namwe dusangira uwo munezero w'agakiza mu kwizera. Yesu abaho umugisha. Nimwiyumvire uwari we, ndaje ndamubereke. Shalom shalom. Warubizi. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ego, nkuko meje kubibwira abadukurikirana abanywanyi bacu ba Warubizi, nababwiye uwo muri we kuri jewe, ariko mugiye kubidondora mubabwira amazina yanyu, mubabwira uwo muri we muri rusange. Kaze. Murakoze. Ego. Jewe amazina banyita Odas Miburo. Maze igihe kitari gitoya hano muri kino gihugu. Ndashimiye Imana, narakijijwe kandi nkunda Yesu. Nanje nkora ibikorwa mu ishengero rya Hope of Life International Church. Niho nkora ibikorwa by'Imana, nkora nk'umudiakone, ubundi kandi nkafasha muri interpretation mu ndimi ku bantu batumva Ikirundi cyangwa se batumva Icyongereza. Uwo ni wo murimo nshinzwe. Ndanaririmba muri korale, ariko siyo priorite cyane. Ivyo bibiri nabanje kuvuga nivyo mbona yuko ari ngombwa cyane, ari ingenzi, ari wo muhamagaro wanje. Murakoze. Murakoze cyane Papa Odas. Ariko mwidondoye ntimwaheraheje. Murubatse, mufise umuryango. Urakoze cyane. Vy'ukuri natwe Imana yaraduhezagiye. Ndubatse, mfise umudamu umwe n'abana 6. Kandi hari n'ibindi bikorwa Imana idukoresha bijanye no kurera abandi bana biba vyagoye mu buzima bwo kubaho. Ivyo navyo turabikora rimwe na rimwe bikatubera umugisha. Murakoze. Amen amen. Wow. Rero Papa Odas, mu kwitondora kwanyu mwatubariye ngo mumaze igihe kitari gito ngaha muri iki gihugu. Mwashaka kubwira abanywanyi bacu ba Warubizi igihe kitari gito kingana gute? Murakoze. Twe twageze ngaha muri 2004 mu 2004 mu kwezi kwa gatanu. Niho twinjira muri kino gihugu. So iyo myaka yose tuyimaze hano. Nabo bana navuze Imana yabaduhereye hano, ho twagiriye mariage hano nyine. Wow. Murakoze cyane. Rero tudatebeje abanywanyi bacu, mwamaze kumva umutumire wacu wariwe, ubu ntakira umushitsi, mwamubonye n'umusangwa yatwidondoye bikwiye. Tugiye rero kubaganiriza, agiye kubaganiriza ku kintu cyo kwizera. Mbega Papa Odas, iyo umuntu avuga kwizera bisigura iki? Ukwizera ni ijambo ryagutse cyane. Ukwizera ni ijambo ryagutse rinini
kandi abantu benterpreta ukuntu gutandukanye. Ndabanza asoma ijambo ry'Imana kugira ngo twirefere ko mu kubivuga kubera ko n'ibintu vyagutse cyane. Reka tubanze dusome mu Baheburayo. Dusome mu Baheburayo igice c'11 n'umurongo wa mbere. Niryo jambo nabonye umuntu yokwirefera ko cyane risobanura ukwizera. Igice cya kabiri. Igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Igice cya 11 n'umurongo wa mbere, sorry. It's okay. So haravuga ngo ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwe ntahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Amen. Amen. Murambabarira maze kwibagira gusoma ikirundi. N'amahara. So iri jambo niryo nabonye ko nohagarara ko cyane. Ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ko bitazoba. Ijambo ry'Imana iyo dusomye ngaha rikomeza ritwereka abakera yuko bashingiwe ntahe kubera ko bari bafise uko kwizera. So ukwizera rero ni ijambo rikoreshwa mu buzima bwa misi yose. Abantu benshi bakoresha imisi yose ariko ntibarisobanukirwe. Reka ndatanga akarorero gatoya. Ndibuka twavuganye iki gikorwa depuis nk'indwi zibiri ziheze niho twatanguye kubivugana. Twizera yuko tuzogikora. Twari tubize ko tuzoba turiho uyu munsi. Urabona ko twavyizeye kandi uyu munsi biriko biraba. So abantu benshi bananirwa kwizera Imana cyangwa bakananirwa kwizera n'ibindi bishobora kubabera umugisha. Ariko kwizera baguparatika imisi yose. Nk'ubu uyu munsi ndafise imigambi myinshi nateguye. Bimwe nzobikora ejo, ibindi nzobikora hirya y'ejo, ibindi nzobikora mu ndwiza. Ariko vyose ni mu kwizera. Nta muntu ashobora kumenya yuko azoba ariho habe no mu munota ukurikira. Ubu nyene turiko turavuga. Umuntu arashobora kuva mu mubiri vyiwe bikarangira. Ariko ntibibuza ko abantu baguma bapanga imigambi bategura ivyo bazokora ejo na hirya y'ejo. No kubera ko bafise ukwizera. Ariko iyo bigeze ku kwizera Imana canke kwizera igitangaza cyawe, umuntu usanga vyamugoye yakekeranije. Ariko aravuga ngo ibintu nzobishobora, ibintu bizoba, ibintu bizogenda gute. Ukwizera ugasanga kuriko kuramugora guparatika. Kandi imisi yose Imana iguma itwereka ko kwizera bishoboka. So ikindi nagomba kumentioninga hano ku ijambo rijanye no kwizera, narimwe kuvuga kwizera bisobanura iki. Ikintu kwizera gusobanura, ukwizera ni ukwizera ikintu udafitiye ivyemezo yuko kizoba. Udafitiye ivyemezo yuko kizoba. Akenshi usanga abantu babwirwa ikintu kubera ko bakibwiwe n'umuntu bazi ko ashoboye, bakaca bavyizera. Bakavuga ngo okay, ndafise kwizera ko iki kintu kizoba kubera iki, kubera ko cyavuzwe na Sandrine, kubera ko cyavuzwe n'uriya muntu afise amafaranga menshi, afise uburyo bwinshi, kizoshoboka. Iyo ugize gutyo uko niko bari kwizera. Ko kwizera niko gira evidence. Ukwizera niko gira ibimenyetso. Reka ndabacire mu gatoya. None ukuntu wabitubwiye, kwizera gushobora kuba
umuntu wese ararizera n'ubudakijijwe n'ukuhe kwizera koko uko watubwiye ko ushobora kwizera ibidahari nk'ibihari kuko urumva n'uwo muntu nimba yizeye umuntu cyangwa ikizera ikintu nawe yizeye ariko kandi bishobora nawe kuhinduka ushobora kunyizera uno munsi nkabikwemera kandi uzi ko ndabifise sindabigukorere wanyizeye ariko kandi n'ukuhe kwizera koko iyi Bibiliya iriko iratubarira ukwizera iyi Bibiliya iriko iravuga ni ukwizera Yesu nk'umwana w'Imana ni ukwizera Imana nk'umuremyi niko kwizera iyi Bibiliya iriko iravuga kubera kuko dusubiye inyuma gatoya nuko ntemerewe kukubaza ariko nari kukubaza nta kibazo buriya wibaza icyaha cya mbere cyatanguye mu isi ni ikihe je novuga ko ari cyo kutumvira ni icyo kutumvira ariko icyaha gikomeye cyane ni icyaha cyo kutizera ni icyaha cyo kutizera kuko Bibiliya ivuga ngo tugomba kubanza kwizera ko Imana iriho icyatumye abakera bagwa mu byaha si ikibazo cyo kutumvira ahubwo ni ikibazo cyo kutizera ko ivyo Imana yavuze ko ari ukuri kandi ni naho Satani yinjiriye mu kwizera guke kuko yaragira ababaza ngo ni koko Imana yaravuze ngo ibiti byose byo muri iri tongo ntimukabiryeko arishyura aravuga ngo oya siko yavuze yaravuze yuko twemerewe kurya ibiti byose byo muri iri tongo keretse iki gusa Satani arasubira aravuga ngo iyo nzoka irasubira iravuga ngo yarababeshe ntimuzopfa haba namba ukwizera kwa wa mugore kw'ivyo yarazi vy'Imana yavuze vyose kuca kurahungabana ariko yari yarizeye yuko ico giti nibagikora ko no gupfa bazopfa ariko Satani amaze kumwereka yuko urumva Satani yashatse kwemeza umuntu ko yemera ko Imana ari ivuga ikinyoma ukuri ari ivyo iri kwiramubwira ariko Imana ivyo yavuze ari ikinyoma ngo yarababeshe ntimuzopfa kandi Imana itabesha urumva impungabaniriza ukwizera yarafise ku Mana ayivako amaze kuva ku Mana abona gukora icyaha urumva rero icyaha nticyazanywe no kutumvira cyazanywe no kutizera iyo aza kwizera ko ivyo Imana yavuze ariko kuri ntiyari gukora icyaha so urumva rero icyaha nyamukuru gikomeye kizotuma abantu benshi batajya no mu ijuru no kutizera n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubutizera ntayihimbara ariko rero tukiri ngaho je ukuntu ndavyumva umuntu yarizeye canke umuntu arizera ariko urumva hariho umugwanizi biragoye urashobora kwizera Imana ariko nizihe ntambamyi umuntu ahura nazo mu kwizera kwiwe okay mu kwizera turabizi yuko hariho umugerageje niwe Satani kandi iyo kwizera kutageragejwe ntikuba kuremerwa ko ari ukwizera sivyo ndibaza aho uranyumvise ikintu cyose umuntu akora cemerwa ko ari cyo ariko kibanje kugeragezwa donc uhagarare kuco wizereye kandi wageragejwe none izo mbaraga ziva hehe byo kunda gute nk'umwana w'umuntu niki wotubwira abanywanyi bariko baradukurikirana abakijijwe abariko barageragezwa muri uko kwizera niki wokora kugira ngo koko ushikame nubwo ryaje rya Satani ryo kongorera wowe ukumva ukomeje gushikama kuri kwa kwizera Yesu yarabivuze yarasize iryo sezerano yavuze ngo mugume muri jewe nanje ngume muri mwe umuntu aguma muri Yesu ntashobora gukora icyaha kandi yaravuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi nzobarungikira umwitsa
uwo mwitsa ninde numufasha niwe rero iyo duhuye n'ibitugerageza bihungabanye kwizera kwacu agaruka akatwibutsa akatwongera intege akadutera intege ndibaza mu buzima bwa misi yose ibi bintu nawe urabizi igihe cyose iyo ugeze ahantu ukageragezwa ukumva yuko uri kurageragezwa gukora ikintu kitari cyiza hariho ijwi riza rikakubwira ati iki kintu si cyo iriya ni mpwemu yera rero kugira ngo tubishobore nta yandi mayeri cyane nta kindi kintu cyo gukoresha dutegerezwa gusenga Imana ikaduhereza mpwemu yera niwe dushoboza kunesha icyaha kuko ata mpwemu yera nta kintu na kimwe umuntu yashobora gukora mu mubiri ngo gikore kibe cyiza cyangwa kibe cy'Imana ntibishoboka. None ni kimwe tubwira abanywanyi bariko baradukurikirana niki umuntu yotangurira ko eske umuntu avuka yizera canke niki akora kugira ngo yambare za mbaraga zo kutanyeganyeza kuko ngo ibigeragezo ntibizobura kuza ngo ariko hahigwa uvyihanganira. Yego niki mwotubwira abanywanyi bariko baradukurikirana kuri uno munsi itanguriro rya vyose ryo kwizera uba watanguye gukora iki? Umuntu kugira ngo yizere yizera icyo yumvise. Yego ikintu cya mbere abantu bagomba guherako bagomba kwiga bakamenya ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo twizera. Ubu muri ino minsi abantu bakino gihe ntitukibona Yesu ngo tumwizere nkuko abakera bamwizera bamubona. Twizera ijambo yasize. Twizera ijambo yasize iyi Bibiliya niryo jambo ry'Imana. Ubu niwe Yesu avugana natwe na kwa kwizera naha niho tukuvoma na ya mpwemu yera ni hano niho tuyivoma. Umuntu asomye ijambo ry'Imana akarisoma agafatanya no gusenga aronka mpwemu yera. Amaze kuronka mpwemu yera kubera ko yumvise ijambo akaryizera mpwemu yera ikamuha kurisobanukirwa arashobora gutsinda ibigeragezo. Kwa kwizera kugahagarara. Yego. Wow. None ga Papa Audace mu majambo makeyi murashaka kudushingira intahe mwebwe uko kwizera kwabakoreye mu rugendo rwanyu rw'agakiza mbega makijyo ryari? Urakoze cyane. Ahari kera cyane kweri nari nkiri umwana mutoya ariko je natanguye kujya muri eglise kuri sinovuga ngo gihe natanguriye kwinjira eglise ngo niho nari nakijijwe. Oya abavyeyi banje n'umuryango wose muri rusange bagiye kwinjira muri eglise muri 82 niho abavyeyi banje bose bahisemwo kujya mu nzira y'Imana kwinjira muri eglise no gusenga ariko n'ubwa mbere barasenga bara abakatolike ariko bagiye kwiyadabuta muri ibi tuvuga ngo nabakizwa muri 82. Yego hanyuma kuva icyo gihe je nakurikira abavyeyi nk'umwana nyene bisanzwe ariko sinokubwira ngo nari nk'ikijwe oya ryari itegeko ry'abavyeyi kuri umuvyeyi bamubwira umwana bamubwira ati uyu munsi tuje ha ugakurikira ntashwa ubufise. Ntufise guhitamo. Yego ariko ndafise ahantu nahuriye na Yesu hariho umunsi nibuka aho nyene niho dushaka ko mutubwira abanywanyi bacu babaruye uwo munsi nibuka. Icyo gihe nari mfise imyaka 7 abavyeyi batangura kwinjira muri eglise so hari 82 so imyaka 7 ikurikiraho nari mfise imyaka 14 ndavyibuka. Icyo gihe naririmba muri Sunday school ariko nari umwana akoze umwana w'imyaka 14 nawe uravyumva abakoze. Narimba muri Sunday school ntangura gufata Bibiliya ndasoma niga ijambo ry'Imana buke niyigisha kandi nta Bibiliya nari mfise icyo gihe nahengera papa yisize hasi nkayitora nkasoma so mpura n'ijambo ry'Imana mpuye n'ijambo ry'Imana sanga yuko bikenewe ko umuntu abatizwa. Sinari bwabatizwa icyo gihe ndavyisomeye. So ndagenda mbwira pasiteri wanje ndanamuramukije ni pasiteri yitwa Sereve
Muhintasha niwe yatwara yarayoboye ishengero irya Fekabo mu Burundi. Aracyariho n'ubu ni wariyoboye. Ndamuramukije. So ndagenda icyo gihe ntiyari bwawe pastor asengeye, yari mwarimu gusa. Ndagenda ndamubwira yuko nkwiriye kubatizwa. Icyo gihe kubatizwa byari bigoye mwene da. Ntugire ngo ni nk'ibi vy'uyu munsi. Umuntu avyuka akavuga ngo agomba kubatizwa, bakaca bamwemerera. Baragushiraho bamaneko. Baragushiraho abantu kukuraba mu ngeso zawe, ingene ugenda kwishure, ntiwamenye umuntu agukurikirana uwo ari we. So turaba ngaho ndiga, baranyigisha inyigisho zo kubatizwa. Haragera igihe ndabatizwa. Mvuye kubatizwa niho no kubwira yuko nahuye na Yesu. Amateraniro akurikira. Tuvuye kubatizwa. Twarageze muri eglise turasenga, numva yuko muri jyawe ibintu bihindutse, ubuzima bwanje buhinduka ukundi. Kuva uwo munsi nakomereje aho ngaho, bandanya gukorera Imana. Mutubwiye ngo ubuzima bwanyu bwahindutse uwo munsi, ni iki kintu cabaye ushobora kumva ko cabaye amateka kuri wewe uwo munsi nyene? Ivyambaye ko nanje ubwanje birangora kubisobanura. Ego. Ndibaza umukristo nawe urabizi, niba warabaye muri ivyo bihe urabyumva. Oya ndashaka abanywanyi baba rubizi, haraba uko yadukurikirana abantu batandukanye, harabizera, harabatizera, harabashaka barondera kwizera biciye muri iki kiganiro. Turashaka ubasangize uwo munezero canke ico kintu cakubayeko kugira ngo nabo bumve ko biryoshe canke hari byo gukurikira. Okay. Igihe cyinshi duhora tuvuga yuko hariho mpwemu yera. Ko mpwemu yera ashobora kuza akaguhindurira ubuzima. Ukavuga ku ndimi. Ugakora ibintu ugatangura kumva umunezero muri wewe utandukanye nuko wahora umeze. Ivyo bintu ndibaza abadukurikiye benshi baramaze kuvyumva. Ku marezo sosiyo birahaca no mu maeglize barabitwigisha. Ivyo nivyo vyambayeko. Kuva uwo munsi sinzi uko vyari bimeze, bateye indirimbo turaririmba, hanyuma umukozi w'Imana aja kuvuga ijambo ry'Imana. Naherutse ariko aravuga ijambo ry'Imana, je numva nagiye mu munezero mwinshi. Ivyambaye ko sindabizi nanje nabibwiwe n'abandi. So kuva uwo munsi mu bugingo bwanje ibintu vyahise bihinduka. Nca numva yuko mbaye umwana w'Imana. Amen. Buriya nkuko natanguye ndabivuga, ukwizera kuzanwa no kumva. Iyo utabwirije ijambo ry'Imana, iyo udasomye ijambo ry'Imana, biragoye kugira ngo winjire mu bihe byo gutahura inkomezi za mpwemu yera. Kubera ko mpwemu yera akoresha ijambo nyene kugira ngo agukomeze. So rero nashaka kubwira abantu badukurikira, niba ugihari ugikekeranya ukwizera kwawe, ugakekeranya n'Imana wizeye, subira mu ijambo. Ubanza usome ijambo ry'Imana. Nukuri iri jambo ry'Imana nagira ndababwire ntaho rihuriye n'ibindi bitabo byose umuntu yigeze asoma kuri iyi si. Icyambere, iri jambo ry'Imana niryo jambo ry'Imana rikubwira kahise, rikakubwira preza, rikakubwira n'akazoza. Nta kindi gitabo ku isi gishobora kuvuga ivyo bintu. Ni Bibiliya gusa. Ugiye gusoma mu isezerano rya kera, urabona ko mpwemu yera ngo yaraza kabushungwe agakoresha umuntu agahita yigendera. Ariko muri ino minsi mpwemu yera abana natwe, aba muri twe, agendera muri twebwe. Bikunaniza iki kwizera? Nukubera kutafashe umwanya wo kuba mu ijambo. Nico gituma kwizera bikikugora, kwizera bikikuvuna. Kandi iyo umaze kwakira mpwemu yera, ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, vy'ukuri ntaba ari wewe ucikoresha, kiretse wibagiye ukirara. Bibiliya ivuga yuko turi abasirikare ba Kristo. Iyo umusirikare yibagiye gukora siporo, akibagira training ziwe zose yahawe za gisirikare, ico gihe ahinduka umusivili. Nawe niba warigeze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugatestinga kuri mpwemu yera, ukamumenya, ntukagire ngo wararangije.
jewe mu 89 mengani n'icyenda nico gihe nakiriye mpwemu yera mu 89 nico gihe nakiriye mpwemu yera ariko kuva icyo gihe uharura imyaka ihaciye ko ingana ntaba kiri muri jewe iyo hatabaho kuvomerera hatabaho kubagarira hatabaho kubandanya gusenga no kwegera Imana no gusoma ijambo ry'Imana ntivyo bakunda nk'uko umubiri udashobora kubaho utagaburirwa niko no kwizera kudashobora kubaho kutagaburirwa n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane Papa Odasi. Hari ikindi kibazo kinjemwo mbega mwoduha itandukaniro, hariho itandukaniro ryo kwizera, kwemera, kwizigira mengo nuko babivuga. Okay. Mu Cyongereza hariho faith, believe and trust. Thank you. Urakoze. Jewe uko nokubwira kwizera gutandukanye no kwizigira. Kuko noshobora kwizigira umuntu akandeseva. Ego. Ariko iyo wizeye Imana ntiguhemukira. So mu Kirundi ikirakenye ntigifite amajambo akwiye nk'icyongereza. Icyongereza ayo n'amajambo atatu atandukanye. Ariko mu Kirundi yose tuvuga ngo nukwizera. Kwizigira kwizigira ndaguha akarorero kameze gute reka kwizigira akarorero uyu munsi wari wizigiye yuko nza kuza wari uvyizigiye kubera ko nabikubwiye umuntu rero yizigira icyo Imana yamubwiye ariko hariho igihe wizera n'icyo Imana itarakubwira ko kizoba Mwahasubiramwo ahantu gato. Hariho igihe wizigira ikintu kubera ko Imana yakikubwiye ariko ko hari igihe wizera Imana ko hari icyo izokora itaranakikubwira. Ukuri guhari Sandrine urakuze nanjye ndakuze ubuzima bwawe ubayeho bwose nibyo wagiye ushika ko vyose wagiye ushika ko Imana yarabivuze bimwe urumva hariho ibindi wizereye Imana itabivuze biraba uko rero niko kwizera. Iyo umuntu yizera ikintu azi kubera information yamaze kuronka uko kuba ari kwizigira ntiko bari kwizera. Ariko kwizera no kwizera ikintu Imana itanavuze. Ndatanga reference cyane nkunda iyi reference y'urugendo rw'Abisirayeli. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Hariho ikintu kimwe cyababayeko. Baragiye bageze hafi y'ikiyaga gitukura. Babona ikiyaga kiri imbere yabo. Bahindukiye babona abasirikare ingabo za Farawo zirabakurikiye. Imana ntacyo yari yabibwiye ko Mose nta makuru yarazi yibiza kubera ku kiyaga gitukura. Yari yabwiwe gusa ngo we fatiye inzira arabandanya. Baramuririra batangura guhindukira complaininga kuri we bavuga ngo wadukuye muri Egiputa kugira ngo uze kuduhonereza hano. Mose nta kindi yari afise cyo gukora. Nawe yaririye Imana. Aririye Imana, Imana ntiyamubwiye icyiza gukora ku kiyaga gitukura. Yamubwiye ngo kubera ko abantu bahagaraye babwire babandanye. Mose cyarahindukira abwira abantu ngo ni mubandanye. Uko kwizera niyo boldness yatumye avuga ngo ni mubandanye. Yarabikuye kuki nta information yari afise ariko yarizeye kwivuze ariyo kwizerwa no kubikora ishobora kubikora. Barabandanya bageze imbere bageze ku nkengero y'ikiyaga barahagarara kubera ko batari bafise iyo bajya. Mose arasubira atakambira Imana ati none ndabigira gute? Imana yamubwira ati ariko icyo ufise mu ntoke niki? Imana yaramubwira Mose aramubwira ngo ni inkoni.
ati iramburire ku kiyaga. Arambuye ya nkoni ku kiyaga, ikiyaga gicikamwo barambuka. Ni ukuvuga iyo wizera Imana ugomba kuyizera no matter what. Ubona inzira cyangwa utabona inzira ugomba kwizera. Kubera ko iyo aba kwizera vyari ibintu bikwigwa muri ntuze ya muri sanse yacu ngo tuvyumve, ni kuba kuciswe kwizera. Ukwizera ni kugira logique. Kubera ko iyo bakwagira logique, Mose ntiyari kuvyemera yuko baza guca inzira mu kiyaga ngo bikunde, kuko nta muntu n'umwe yari bwigera bikora. Ubundi logique ifata ikintu uzi hariho ubundi muntu yigeze kugikora canke nawe ubona ko gishoboka. Ariko Mose we yizeye, abwira abantu ngo nibabandanye, kubera ko Imana ibivuze gusa kandi itamubwiye n'ikiza gukora ku kiyaga arizera. So rero kwizigira, umuntu yizigira ikintu azi ko gishoboka. Ariko kwizera wizera n'ikidashoboka ko gishoboka. About kwemera, trust. Ukwemera ko ni jambo rikiriritse cyane. Ukwemera ni jambo rikiriritse cyane. Araza gituma mvuze ngo ni jambo rikiriritse. Na Satani aremera ko Imana ibaho. Na Satani aremera ko Imana ikora ibitangaza. Ariko ntayizera. So umuntu rero agereranya kwizera no kwemera, no mubwira nti pole sana, sorry. Uvyenterpreta nabi. Ukwizera no kwemera ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego ndashobora kuvuga nti ndakwemera, mugabe vyikora byose ntavyizeye. None wo kwemera umuntu gute kandi utemera n'ivyo akora? Utizera n'ivyo akora. Nagira ukwemera ukwizera ubanza kwemera umuntu hamuki ukanizera n'ivyo akora. Kuramwemera arashoboye. Yes. Urashobora kuba ushoboye gukora ibintu ntishimira. Sinashe ndakwizera. Sivyo? Erega na Satani arashoboye. Kandi nawe nyene ushatse wo mwemera arashoboye. Hariho abamwemera. Hariho abamwemera. Yego. Ariko kumwizera ntibishoboka. Ntiwoshobora kwizera Satani. Ni mahindako. Ariko nawe afise ivyo ashoboye. Ariko Imana yo turayizera. Kuko ntituyizera gusa, iranashoboye. Kandi ivyo ikora byose biba ari vyiza ku mwana w'umuntu. Amen. Ivyo ikora byose n'imigambi ifitiye umwana w'umuntu ihora ari myiza. Niyo mpamvu Imana ari yo kwizerwa. Si yo kwemera gusa, oya. Dukwiye kuyemera tukanayizera. Wow. None Papa Audace, tusa nk'abageze hagati mu kiganiro cacu, mu kumusozo w'ikiganiro. Twashaka mutubwire, uretse Mose, mwamaze kutubwira Mose wa mbere yavuyemwo, murashaka kutubwira abandi bagabo bo guhamiriza ukwizera, ku buryo umuntu wese ariko aratwumviriza ashobora kuvuga ati ndumva ashaka kugira ikirenge kuri uyu muntu yarahagaze mu kwizera kabisa, yizera umwami Yesu kandi aramukorera. Mwoduha akarorero k'abagabo canke abagore muri Bibiliya? Urakoze cyane. Ego. Barahari ni benshi. Hari ijambo nasomye rirantangaza ry'umugabo yitwa Enoch muri Bibiliya. Yes. Uyu mugabo narasomye, nasanze imyaka yamaze aba ku isi ni imyaka 365, ingana n'iminsi igize umwaka. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera ugukiranuka kwiwe no kwizera kwiwe, yes, ngo Imana iramwimura, ntiyabagisubira kuboneka mu isi, azamuka mu ijoro atabonye urupfu. Wow. Hari abantu benshi bavuga yuko ngo gukiranuka uri mu isi bidashoboka. Abo bantu I am sorry. I am sorry, abo bantu nje kubivugisha ukuri. Umuntu wese afise bene uko kwizera aracyaciriritse cyane. Gukiranuka turi mu isi birashoboka. Kuko ijuru ni ry'abakiranutsi. Amen. Ijambo ry'Imana niryo ribivuga ngo nta cyanduye cyose kizogera mu ijuru. So niba bitunaniye gukiranuka tukiri hano ku isi, twakwizera gute yuko tuzoja mu ijuru? Ngo kumbabazi z'Imana gusa? Sorry. Imana yaratubabariye
ariko natwe tugomba gupuratika kwizera kwacu. Tugomba gupuratika kwizera kwacu. Hari abavuga ngo ku isi ngo nta muntu n'umwe ashobora kwizera. Birashoboka yuko twizera turi ku isi kuko Enoke yarabishoboye. Turashobora kwizera turi ku isi kuko Eliya yarabishoboye. Turashoboye gukiranuka turi ku isi kuko abo bagabo b'Imana bose barabishoboye. So kugendera mu kwizera birashoboka. Iyo dusoma ijambo ry'Imana tugasenga ubudasiba. Kugendera mu kwizera birashoboka. Haleluya. None ka Papa Audace, iyo turaba mu gihe ca none c'uyu munsi, ikinjana tubayemo, isi dutuyemo y'uyu munsi, mukaraba n'ico gihe mwe mwakijijwe mu 80 n'akandi, eske murabona urunganwe rw'uyu munsi bigoroheye koko? Ni iki bokora? Haraje ibintu byinshi bisamaza, haraje ibintu byinshi bikontraduiza nuko atani Imana ibaho n'ivyo bizeye baribeshe. Ni iki wobwira umuntu ariko aradukurikirana, yaba umujene, yaba umuntu akiri muto, eka n'abamurunganwe nk'ugwacu twese, biragoye muri iki gihe? Naho nibaza havuyeho kuvuga ko bidashoboka, kuko ibisamaza ni byinshi, bihenda amaso ni byinshi aho hanze. Ni gute wumva ko wobahumuriza? Okay, biroroshye cyane. Nta munsi n'umwe gukizwa vyigeze vyoroha. Igihe cyose umuntu yashinguye ikirenge akagikura mu vyaha agerageza kwinjira mu gukiranuka, vyari bigoye. Sinokubesha. Jewe ndafise uturorero twinshi no guhereza. Nanje kugerageza gukiranuka no kubana n'Imana mu buzima bwanje ntivyari binyoroheye. Yes. Abajene bari bahari. Kandi mpora ndabibwira abantu b'abajene bakiri batoya, mpora nkunda kubabwira. Nta kintu na kimwe kiriko kirabo uyu munsi kitigeze kubaho. Ni cycle y'ibintu bigenda bigaruka. Yes. Ndaguhereza akarorero. Ibi bintu vya homosexuality biba uyu munsi. Abantu babona umenga ni modere nshasha yaje, ariko ibintu birashaje cyane. Birashaje cyane. Ibintu byatangiriye muri Sodoma na Gomora, imyaka ibihumbi n'ibihumbi heze, bikaza bikabera muri Korinto, imyaka ibihumbi birenze 2 iraheze. Uyu munsi vyabaye bishasha gute? Nta gishasha kiriho munsi y'izuba. Ibintu byose birirepeta. Hari utuntu tumwe jewe mpora ndabira ko ngerageje kuraba mu ntuze yanyu muri cycle y'ubuzima bwanje gusa igihe maze ndiho. Nkiri umwana mutoya, abasore bakuze hari impuzu bakunda kwambara ziza zonze hano, zigeze hano zikaguka, bakambara n'ikirato kirekire kimeze nka high heels ababagabo. Yes, ivyo narabibonye. Kandi icyo gihe byari bigezweho, umusore atagifise nyene yaba yumva atakwiye, sivyo? Ivyo biragenda birahera, haza izindi bita ngo ni mudomo wa chupa, ziza bazagutse hano hasi, zigeze hano zikaba ntoya. Urumva? Izo nazo zirarengana. Ayo mamodere yose na cycles yagiye aca imbere yanje ndayabona, sivyo? Ariko muri iyi minsi bigenda bigaruka. Bigenda bigaruka. Uzorabe abantu baba celebrities. Ubu muri iyi minsi iyo bagiye guperforminga kuri stage nibiki, uzosanga yambaye iya pantaro imwe ya kera twari tuzi ya kera, yambaye na cya kirato kirekire imwe vya kera. Bisigura ngo nka kera iyo wari kuba wambaye gutya we wishe bigezweho. Urumva? Ariko bigenda bigaruka, bigenda vyirepeta, bigenda bigaruka, bigenda vyirepeta. Ni mu gitabo cy'umusigozi, menga ni mu musigozi niho ntuze yabivuze ko Salomo ngo nta kintu na kimwe gishasha kiriho munsi y'izuba. Nta na kimwe kiriho munsi y'izuba. Vyose vyahozeho, vyose vyahoze biba, vyose vyagize gute? Ari ibi bintu bita ngo ni ubusambanyi burenze urugero, buriko buraba uyu munsi. Uhereye kera bwari buhari. Uhereye kera bwari buhari. So icyo jewe nobwira abantu gusa, iyo utabaye mu ijambo ry'Imana,
guhinduka biroroshye ukaba nk'umuntu nk'abandi. Jewe ndavyibuka tukijya ku ishuri nta mashuri menshi nize ngo ngere kure, ariko hariho imyaka twagezemwo abahungu batangira kugira abakopine, abakobwa batangira kugira abakope, batangira kubana ibya boyfriend na girlfriend. Narabibonye nkiri umwana mutoya. So kuvuga ngo ibi bintu biriko biraba uyu munsi ngo biriko biratuma umuntu adakiranuka, oya, adahagara mu kwizera kwiwe, ni ukutaba mu Mana, ni ukutaba mu ijambo. Ariko iyo ubaye mu ijambo ibi byose biroroshye ko umuntu abirengera. Kandi abantu bagenda badirutinga ijambo ry'Imana barimara uburyohe, bavuga ngo Imana izobabarira, ngo Imana izogira gute, ijuru ni ry'abagororotsi ndabisubiyemwo, nta cyanduye cyose kizogera mu bwami bw'ijuru. Umuntu agomba kugororokera Imana, agomba kuyikorera, kandi agomba kwirinda icyaha kuko birashoboka ko umuntu akirinda. None ego, ariko turiko turavuga igihe ca none, ego turumva ko ibyo byose byagumye bibaho bigenda bigaruka, ariko je nibaza ko ivyabafasha mwebwe cyangwa abakera bandi n'imbere yanyu nuko atambonesha kure zari zihari, nta ma social media yari ahari. Ni ukuvuga ngo nimba izo homosexualite zarabayeho, nje nanje nakubesha numva ari bishasha nanje kubera iki ntaho twabibona, ariko no munsi birihuta kwiruka. Ikintu cyose kibaye kiba gishitse no hantu kure mu caro kubera iki amatelefone yaraje, amarezo sosiyo ni menshi, ibintu bitandukanye. Je nibaza ko ivyo navyo ibyo ntibishobora kugira ingaruka ku kwizera k'umuntu, abigatuma bihungabana. Kumwe yizera Imana agasigara abona ati nizeye umwana w'umuntu arashoboye, yakoze bino bintu, urabibona. Okay, sinzi niba ari muri Yohana 14 menga niho havuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzogikorerwa. Urumva? Reka nkubwire, igihe cyose umuntu yagumye mu ijambo, igihe cyose umuntu yagumye mu kwizera, akaguma mu ijambo, ntashobora guhungabanywa n'ibintu biki. Social media zirahari, yes, ariko social media icyazizanye ntizazanye no kugira ngo ziduteshe inzira y'Imana. Yes, birashoboka iyo umuntu azikoresheje nabi zirashobora kumutesha inzira y'Imana, ariko kuri guhari nk'ubwije ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rezo sosiyo uzikoresheje neza zirashobora kukugeza aho kwizera. Akarorero, kuko n'ubutumwa burahaca. Akarorero, ibi byose turiko turakora bizoja he? Bizoja kuri rezo sosiyo. So byose ni choice. Nk'uko uhereye kera umuntu yahitamwo gukora ivyaha, niko n'uyu munsi umuntu ashobora guhitamwo gukanda ku bitari byo, hanyuma akabona ivyo yifuza kubona. Kandi buriya ntabwo ari rezo sosiyo zituma abantu bagira baraba ibitari byiza, oya, ni intuza, ni inyota y'ivyifuzo vyacu ituma turaba ivyo tudakwiriye kuraba. Inyota y'ivyifuzo vyacu. Wewe ugiye kuri telefone hano, iyi telefone yawe uyigiyeko, ntupfa gutora gusa usikrolinga, no? Haba hari ikintu uvuze ati reka nje kuraba kino kintu, ukayijako ukagenda direct ukakiraba. Iyo uyigiyeko ukaca ugenda ugakirika iki video kitari ciza, sinzobeshera iyo telefone. No, telefone si yagutumye ngo ukirabe, ni wewe wabihisemwo. Kubera rero ko ari wowe wabihisemwo, it's your problem. Ni kibazo ciwawe, si kibazo ca telefone, kandi si kibazo ca rezo sosiyo. Kuko reka mbabwize ukuri, menga ni mu Baheburayo niba atari mu gitabo ca Yeremiya, havuga ngo turabana b'ingwanire. Ijuru riradushaka, n'isi iradushaka. Yes. Ariko dukwiriye guhitamwo aho dukwiriye kuba. Ayo mahitamwo turayafise. Dushatse twoba abana b'ijuru, dushatse twoba n'abana bo kurimbuka, n'amahitamwo yacu. Ariko umuntu abeshera rezo sosiyo n'amatelefone n'ibiki ivyo, wenda ku bana bakiri batoya etwozi barinda,
abana bakiri batoya kubera ko bataramenya gukora amashwa yabo abo twozibarinda ariko ku muntu mukuru nkawe nkanje ku muntu amaze kumenya icyiza n'ikibi iyi telefone igucyumuje azoba ari wabihisemwo si izoba yabigucyumuje niwe uzoba wabihisemwo kubera kuko Imana yaraduhaye uburenganzira bwo guhitamwo ivyo dushaka yego murakoze cyane turarangiza ikiganiro cyacu rero ariko turashaka mutubwirire abanywanyi ba warubizi niyihe nyungu mwakuye mu kwizera mu rugendo rwanyu rwose kugera aho mugeze uyu munsi havuyemo ibintu byinshi ukwizera niko kwangiza uwo ndiwe iyo kutaba ukwizera simba ameze gutya hari igihe nkoresha reflexion nkaraba abandi bana twakuranye batagize amahirwe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nkaraba ukuntu bameze nukuri n'abasaza bagiye gupfa bagiye gupfa bameze nabi cyane inzoga zarabamaze ibiyobyabwenge bamwe byarabatwaye abandi nta buzima pe nagira ngo nibutse abantu buriya umuntu wese ikintu cyose Imana yaremye yarakigeneye ahantu gikwiye kuba nk'uko igiti iyo kidatewe mu butaka ugikuye mu butaka cyuma nk'uko ifi iyo uyikuye mu mazi idashobora kubaho ihita ipfa niko n'umuntu avuye mu Mana adashobora kubaho atamana nta buzima abantu batazi Yesu bahombye byinshi jewe niwo ngejeje hano uko mbayeho kose hari abantu bamwe wenda bazobibona bari hakurya y'amazi hariya twaje tuva bakavuga ngo reka uvuge no kubera kuri muri etazini ariko nagoma ndababwiza ukuri muri etazini hariho abagowe kandi hariho n'abahiriwe abemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza baranezerewe ariko hari abandi twazananye bogize ubuzima nk'ubwo natwe dufise uyu munsi baba ku mihanda uyu munsi babaye abahomuresi kubera kutamenya Yesu jewe kuba ndiho ukuba meze ukumeze oya si ubwenge bwanje kandi nta yandi mayeri nakoresheje ni Imana yo mu ijuru niyo yamfashije biciye mu kwizera kuko nizeye Imana nkayihereza ubuzima bwanje bwose ikabuyobora amen murakoze cyane papa Odasi turabashimiye cyane rwose ku mwanya wanyu hari icyo mwumva twaba twibagiye ku byerekeye kwizera canke ikintu cyose mwaba mushaka gusangiza abanywanyi bacu baba barubizi mbere ko dukurotira murakoze cyane ijambo ryo kwizera nkuko natanguye mvuga riragutse rishobora kuba mu maseri cyangwa rikari umuntu akabifatira uwundi mwanya kubera kuko niyo nzira yonyine izotuma abantu bajya mu ijuru amen uwutizera ntashobora guhimbara Imana niko ijambo ry'Imana ribivuga so tugomba kwizera tugomba kumenya guhimbara Imana kandi tukagendera muri yo nukuri biroroshe ko twizera Imana biroroshe ko tugororoka biroroshe ko dukiranuka ntihagire umuntu azosubira kubahenda ngo babwire ngo gukiranuka ntibishoboka ngo uri mu isi uri mu isi birashoboka cyane ko kiranuka kuko ijambo ry'Imana ryatweretse abantu benshi bakiranutse kandi bakagera mu bwami bw'ijuru ego gukiranuka birashoboka kandi ijuru ni iry'abera bene data ntikaze turavanga ngo uyu munsi ngo ndaza kugira gutya uyu munsi ndaza kugira gutya ngo Imana izombabarira oya kandi by'ukuri abantu bari bakwiye kumaramaza bakamenya neza yuko iri juru tuvuga ko tuzojyamo atari gikinisha ngo sirya amajambo gusa sirya amajambo iri juru tuvuga ko tuzojyamo sirya amajambo kandi si byo gukina ubayeho udasenga ubayeho udasoma ijambo ry'Imana ubayeho wivanga nk'uko abandi bose mu isi babikora I'm sorry to tell you nta juru ry'abanyabyaha ririho hari ijuru ry'abera kandi abakijijwe ntidukuriye kumera nk'ikiruvuruvu sinzi niba mukizi kamere uruvuruvu ntidukwiye kuba nk'ikiruvuruvu
ngo tuze turahindurwa n'ibihe duhindurwa n'aho tugeze. Niba warakijijwe ugeze ku kazi kizwa, kubera ko abantu bo muri eglize y'iwanyu mutari kumwe ngo bakubone ntibisigura ko ukwiye kwitwara nk'uko wishakiye. Oya, kizwa, menya Yesu, kunda Imana, gira imico myiza. Gira imico myiza. Nicyo gituma abantu benshi bataza no kuri Yesu igihe cyinshi, biterwa n'iki? N'ingeso zacu mbi n'ukuntu twitwara turi muri public. Ugasanga umuntu avuze ati none uriya ko bavuga ngo arakijijwe, ibihe byamwe akaba ariko aritwara gutya hano, atandukaniye he nanjye nakijijwe? Ugasanga ni ibintu bibabaje. Rero twige gukiranuka, niho nabandi bazomenya yuko turi abana b'Imana, niho nabandi bazomenya yuko turabigishwa ba Yesu. Ikindi ndangiza, abantu bakijijwe bizeye Yesu bagomba kurangwa n'urukundo. Bagomba kurangwa n'urukundo. Yes. Muri Yohana igice c'13 umurongo wa 24 na 25 34 na 35 haravuga ngo ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze. Noneho abantu bose bazomenya ko murabigishwa banje nimwakundana. So tugomba kwizera Yesu kandi tugomba no kugira urukundo, tukagendera muri Yesu, tukerera imbuto abandi bataramenya Yesu kugira ngo nabo bamumenye. Murakoze cyane. Imana ibaduhezagire cyane cyane ku mwanya wanyu. Turazima mufite ibintu bibagoye byinshi cyane, mwanazizira mu bindi bikorwa by'Imana. Nukuri turabashimiye kandi mwumve ko tubashimiye. Ibikorwa ngo ubutame bw'umwami, ngo ubutame mu mwami subwo busa. Haleluya. Murakoze cyane rero, Imana ibaduhezagirire. Reka turangize dusenga. Ego, mu mwanya turagiye gusenga, ariko ndashaka kubwira abanywanyi bacu ba Warubizi imbere yo kudusengera, niba hari kibazo mwumva mwari mugifise kuri uyu mukozi w'Imana, turashaka ngo muze kutwandikira muri commentaire, mutubwire niba hari ibindi mushaka, niba mushaka ko yogaruka. Nukuri nabwiye ko dukorana, ni inshuti yanje, tuganira ibya Yesu imisi yose iyo turi ku kazi. Nukuri murashobora kuntuma nkamubagarukanira nimba mwumva hari ibindi byinshi mwari mugikeneye, kuko mwumvise ko afise ibintu byinshi. Murakoze rero, agiye kudusengera turangiriza. Reka dusenge. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye ku bw'ijambo ryawe. Biracyashoboka yuko dushobora kuba abana b'Imana. Biracyashoboka yuko dushobora kugororoka turi hano mu isi. Ndabizi hari doctrine nyinshi n'inyigisho nyinshi ziyobeza abantu, bavuga yuko nta muntu ashobora kugororoka ari mu isi, ariko biracyashoboka kuko Enoki yarabishoboye na Eliya yarabishoboye. Ijuru ni iry'abera. Abantu bazoraga ubwami bw'ijuru bagomba kugororoka kandi bakagendera mu kwizera. Ikindi bakarangwa n'urukundo. Rero Mwami Yesu Kristo, ndasenze ku muntu wese ari hano, Mwami Yesu Kristo, yumva ukwizera bimugoye, yumva yatakaje ivyizigiro, mu izina rya Yesu ugende umukore ko Mwami Yesu, umukize, umugarure mu kwizera, umuremere mu ivyizigiro. Mwami Yesu, ivyizigiro bituma abasha guhagarara mu kwizera kwiwe. Ndabizi hariho ibitugerageza byinshi, ndabizi hariho ibigeragezo byinshi, ndabizi hariho ibibazo byinshi, ariko Mwami Yesu ijambo ryawe riravuga ngo waranesheje, kandi ko wanesheje natwe tuzonesha. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Aya majambo tuvugiye hano ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo agire icyamarira umuntu wese ayumvise. Abantu bazoyakurikira bose Mwami Yesu azabaremera ibindi vyizigiro, kandi azabazamura kwizera kwabo. Ahasigaye Mwami, tugwiza bizera, tugwiza abagororotsi mu isi. Urakoze kuvyumvise, tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Bakunzi bacu ba Warubizi, naho ubutaha rero. Nukuri turabashimiye ku mwanya wanyu muduha, turashima ku makomantere muhora mugira. Mwarakunze ikiganiro c'ubushize, nukuri mwaranditse kandi twaranezerewe. N'ubu mukomeze mubikore neza, kandi tunabasaba
musharinge video, iyo muyironse musharinge ku bandi, dukomeze gukwiragiza ubutumwa bwiza kure cyane hashoboka, nkuko ari sezerano twahawe n'Imana ko tuzogenda amahanga. Ubu noneho twagiriwe niba kujye kuronka ibidufasha gukwiza ubutumwa kure. Rero mubikore kandi mubikunze, turabakunda cyane. Shalom shalom, bye bye. What do you mean?